pack urazimurusha 6 pack ndakuruta Rutambi triceps urayimuruta akagusumba uburebure nawe uburebure niki gira rero itizi tangura rero gukina basket kugira ngo uzogira ubure ikeye ko bonjana muri gym urumva ariko gym uwo muvunyi yamubwira Rutambi ati gira ujana wanyu muri sport kuko wewe ugumuja muri sport wenyene no wanyu mutware Rutambi avuga ati nzomutware ejo wanyu ya ndategera ko kantu wanyu ukumva gute mu matwi kazoza kandi nzomwakira neza uzomwereka difference ko nta mutima mubi fite k'ibyo turi marakazi ndayiguha naravyekera naravyibagiye tuakakera abakozi babuze Meda TV reka baduakakera akakera tugende wowe upinga ndagarutse mbasheje ndakwemeze ntaco wirukana je urazijewe ko nkaze unyiteze ndaturitsa ndumwame w'inyamaswa mfite gani ku rutugu umotsi wanje ku munwa ubaho ndindagara sinkikeneye imikino bamwe ngo niko nama oya jewe singwana unyiteze ndaturitsa va mu nzira mbi Rutambi freestyle ni wawe wumvise mwe ko bavuga ibintu utuntu ngo ngugiteze ndaturitsa ndumwame w'inyamaswa Rutambi turaje WIZZO Media TV. WIZZO Media TV. WIZZO Media TV abakozi basho abakozi busaku abakozi bakanyamuji abakozi ba breaking news abakozi ba family show abakozi ba moya 2 3 murameze neza ndazi ko mu meze fresh ya hose muherereye naje wenda meze neza ndashimira Imana umwaka mushasha kuri mwese happy new year joyeux Noël bonne fête tugende rero aha niho navyukiye ahantu ni kuri gym bita kuri Lex Gym navyukiye kuza kuraba umujama wanje canke umugenzi bita Mr Anakonda Mr Terura Mr Kwega Mr Ibiro majana 5 niho navyukiye kumuraba turi kumwe na mutama w'amateka ndazi ko tuza kubaha aka vibe naka interview keza kafite quality nziza neza cyane engo banyu baduponda mu Rwanda ujya mutipe nimba ari Rutambi yamya ponda mu Burundi ngo atamajimu dufise ingo mutama w'amateka ingo berekere kandi babonye ujya mujama mu Rwanda yamya ponda mu Burundi ko atamajimu dufise peti tuza peti yangu abonye ingo rero duza ingwi mzee niaje salama abakozi wa WIZZO Media TV nk'ukuntu mubibona aha ni kuri gym niho tuje dusanga mugenzi wacu bita Anakonda bahita kuri Lex Gym ngo mtamama ingo mwabibonye aha namaze kuyishikira ndayishikiye kwanza ubwa mbere na mbere gym iri kuri etage eka nicare ngaho kwanza ndabaponde egera ubwa mbere na mbere gym iri kuri etage kumenga bari hora eka twishikira indani turabe ne dutakaza umwanya mutama w'amate kubera amasaha yamaze kugenda eka twishikira indani Nuko naye babwiye nahantu twaje kuri gym twaje gukurikira mugenzi wacu aka Mr Anakonda aka Mr Tattoo aka Mr Burundi aka Mr Kwega aka Mr Kogota iyi Burundi n'ugwego man iyi Burundi n'ugwego Anakonda arakantu abantu bakunda kuvuga arakantu bigeze kumbaza ngo ati kubera iki Anakonda atanu umunsi numwe turamubona yambwisha eka kwanza je mbe ndayambura kwanza ni kubera iki ya nuyambure kubera ndabivuze duza kwanza mic utunyishure oh, yeah. ni kubera iki na numunsi numwe Anakonda tusaramubona yamburisha ni kiganiro kimwe gusa meruse kubona mu Rwanda kimwe cyo muri demi finale niyo nabonye Anakonda atambaye ishapo ni kubera iki oya naje nago muri zo shapo yambara niho hobara kantu kumiti yiwe twishure oya yene bisanzwe ko barazi ko hari biganiro byinshi nagiye nkora atakepi nambaye ubwo ro hageze aho nkoresha amakepi yeah kubera iki ni style yeah. cyane wamaze kurundamwe chapo nambaye sande bitari bijanye agomba nakwereka ikoke nambara ibintu biba bijanye duza mic nambara ibintu biba bijanye aha awonyega nawo nyene ndashikira ndashikira ariko je shaka wewe nubona je nayambuye
Yesu shaje yarage ni haragera kubera iki abakozi ba WIZZO Media TV nkuko nabibabwiye Anakonda yambuye ishapo nga bica bigira fye bica bisimbuka cyane niyo mpamvu wakubiswe wa munsi nama nkosora banatasha po nambaye mbebo ndugisi namukoso yatasha po fite ari chapo mwabonye namba hajya ni wari wa na hiti wari wagize ubu waragize hiti yanabarisha uca utangura kwambara ishapo donc biboneka yuko muri zo shapo wambara kandi ni zibiri asi kuvuga ngo ndiko mvuga nabi ni zibiri ari iyi n'indi ya rouge izo shapo izo kepi ya rouge ni yikikirara aha ibyo nyene nibyo nashaka kuvuga yake pia rouge niki kirato iyi nayo nataka indi kimwe cera urabijanisha hamwe Jesse izi ubuntu buri ndani ubu rero nababwiye tugomba turakora oya tugomba turakora ibiganiro natake pinambaye n'ibirato nambaye bya sport ntubona ati nuko je nkunda kuba nambaye style ariko nzohindura kubera umva mutanguye kwikeka ari akantu ariko ese ko mutara ari ngisho mutarambaza muravye muzombaza byinshi icyo nico mbangamiye ko cyane icyo kintu cyo gusanga wambaye ugakora interview zishika nka 15 zose uri kwa kundi nyene yaje byane ubwoba jewe rero ngenda nduruhara tudagenda fituruhara ibintu byo kuvuga ngo ati ibintu byo kuguponda ibintu bayiruse kuguponda mu Rwanda ngo ati Anakonda nafise zimwe bita ngo nimba ari 66 ngo nazo ufise sinazimweretse mu tujya nazo nakoreze gavuga umukameramene yazibonye bashirije ko mwashiriye muze kubashira ko baraza kubashirira ko turahabe ariko Rutambi yoba gusumba yoba 6 pack urazimurusha 6 pack ndakuruta Rutambi triceps urayimuruta akagusumba uburebure nawe uburebure niki gira rero itizi tangura rero gukina basket kugira ngo uzogira uburebure oya uko Imana yandemye uko yashatse kumva ngo umukonyere nta mpamvu yo kurinda kwihindura no kwihindura gute kwihindura urumva uburebure ndo bandingize kurondera kandi ntabwo Imana yangize mugufi ko ariho bagufi bari hasi yanje hajya mu wa mukino wo gukwega amamoto wa musi wagira shoke wa musi wagira shoke kuboko hajya muri demi finale hajya hamwe mwahura muri gym ibiro bya mbere hajya mwatanguye kuri 60 mwahereye kuri 60 ni mwahereye kuri 60 mwahereye kuri 60 warazikubise mugiye kuduga nimba ari kuri mwace muduga nimba ari kuri 80 mwace muduga kuri 80 mugiye kuduga kuri 80 urazikubita muduze kuri 100 urazikubita mugiye rero kuduga kuri nimba ari kuri 140 oya Sandisi kuri Sandisi wacikiye kuri Sandisi narayidugije 70 ndamubwira ati aha bisaba ko ndiko nkoresha ukuboko tekana banze nkiri mugabo subiyeyo ibiro nagarukiye ko narabirengeye ariko turavye neza ijya interview abakozi ba WIZZO Media TV baraza kugacishamwe muri interview kugira mu birabe byaraboneka ko ari akantu umenga bariko umenga baragukoresha ibintu n'inguvu bagupushinga n'inguvu nama ndababwira kumenga bagukuye muhira n'inguvu bakuzana ngo genda ukore tugende bafite impamvu yabo yari inyungu yabo gute kuko je nibuse neza ari kiganiro tuweruse gukorana na wewe wambwiye ati ngo bakwije gute je shaka no munsi atubwira ukuntu bamyije bakwije gute naragiye mu Rwanda ndashika baranyakira ariko abanyakire ntago ari Rutambi kuko Rutambi we twahuye aramajambo kujyanye nuko namubona niko we na Rutambi biraboneka muhuye yamara ibisazi gusa aho muhuye nibisazi gusa mwama musarirana gusa naramutahuye abura twarashitse bajye ujya ariwo bita muvunyi ujya mu journalist ujya arabwira kuko nababwiye ati none mwe ko mushaka nashitse no munsi
ibyo rero muzondabira ahantu ngenda gukora repetition guterura ikeye ko bonjana muri gym urumva ariko gym uwo muvunyi yamubwiye Rutamba ati gira ujana wanyu muri sport kuko wewe ugumuja muri sport wenyene n'uwanyu mutware Rutamba avuga ati nzomutware ejo wanyu ya ndategera ko kantu wanyu ukumva gute mu matwi umva gute umugenzi wawe ngira nibyo babashatse kuvuga ugira utware harimo akantu ariko harimo akantu sinzi je nibaza ko byo sinzi uko je mugabo ko ndabitahura nuko twara uwanyu muri sport aje gukora sport kugira ejo nimuzogende gukora finale kandi atamyitoza afite Rutambi naherutse avuga ngo ngorikeye ngo ndamubwira tugende narategeye kambare tugende ndamubura ndamutelefona ahubwo bampamagaye kandi banjana mu kindi kiganiro sport sindakora Rutamba guma akora uko yani yakora igitondo we yaguma yipanga yaguma kwipanga bro narabajije ahantu hose ari gym ndabura umuntu yonjanaho ndabura kabisa muga Rutambi we ntiyaruhuka n'umunsi n'umwe ndavuga ati ko bimeze uko nta kibazo kindaja gukora uko bigenda kose ndabyakira uko donc Rutambi yari yakugiriye akantu umaze kubwira umuntu bamaze kubwira ati twara uyu muntu muri sport abere arimenyereza kugira muze kuja muri finale ameze neza hama ukanka kumutwara wumva washikiye ku hoteli cyane je nashikiye ku hoteli man ya nashikiye ku hoteli kandi hoteli zahari yaziratsimbye kuko wari urafite kuri ya hoteli 30 by'amanyarwanda umva kare 100 y'amarundi ijoro rimwe ukareba 100 by'amarundi imisi wagize wakubise nimba ukwezi namaze iyinga ubwa mbere namaze yindwi imwe ndu yarahetse kabisa ariyo ndi ubu rero Rutambi yaratwemereye ko azoza mu Burundi yambwiye ko azoza kandi nzomwakira neza nzomwereka difference ko nta mutima mubi ifite k'ibyo turi marakazi tuvuze akantu k'umutima mubi ushaka kumbwira ko Rutambi yakweretse ko afite umutima mubi nawe umutima utari mwiza man gute icambere cyo nico ndakubwiye kuba narashitse baka cyari gutuma niyimwa ibindi byo aribyo byose mugaba kanyereka akakwereka no kugira genda uko ku akazi kiwanje ni sport kuba rero nabonye ko yashatse kunyegeza sindo nkantu hora myitozo we akaguma aja kwikorana yanyeretse undi mutima yakweretse nene nk'ubuyozi no je nkamukauka nkamumaza nk'imisi 4 ata sport ariko akora je nkaza nguma ngenda nkora neza Rutambi mu bisanzwe Anakonda ushaka kuca ku ruhande gauche à droite de midi à 14h tubwire mu ncamake umubwiye gute ashise nga wewe uzokwipanga ukuntu uzokwire mu Burundi dufise amajimu menshi singo mu Rwanda usanga bafise amajimu harugwa sha ndibaza ari yaraharugwa araharugwa kuko duharuye je nabonye jimu zibiri abonye zibiri iyo twagiye mu bwa mbere ni ya kabiri iyo ya kabiri bavuze niyo ya mbere bemera mu Kigali yose asha bavuze ko ariyo gym ya mbere bafite no mu kiganiro birimo ntago ndamubeshe cyangwa mbeshe u Rwanda Rutambi bayinjanye bo bambira ko ari gym ya mbere mu Rwanda ihari izo rero dufise ngaha mu Burundi ni nyinshi muzehe wewe tuzokwakira mu gym nyinshi ziri ngaha mu Burundi man tuguye amatizi naje zo kubera umukocha wewe uzohura na muvunyi we na muvunyi kandi muvunyi navuye hajya muvunyi wibuke ko nakubwiye ko aho mu Rwanda tugomba tugire aba journaliste mukoresha abantu baterura ibyuma namwe tugomba tubahuze ubu wewe ugomba uhure no mu journaliste wanje mukore turabe mbe hagati ya muvunyi no mu journaliste wo ngaha rero naje muranzanye mu yindi beef bifu ya Anakonda na Rutambi je ndayivuyemo je ngiye muri bifu ya muvunyi ipange rero je banyita chawa banyita sutwa banyita umunyarusaku banyita umuyuwayi banyita imbesire banyita imbwa byose ndivyo tuzopambana rero yego cyo kintu gisabye muvunyi kandi ndibaza ca byibuka nimbura bikiganiro ubyibuke tugomba duhuza aba journalist je na Rutambi turahari hamaro muvunyi n'uwundi kandi mu journalist uzahura na Mr Kanyamuji tuzahura je ndumupeta ariko je umuzee wa Kanyamuji rero Anakonda tubwire rero gira icyo tubwiye kugira abakunzi bamwe bipanze tube turi ready je nababwiye ati biganiro byo nguma nkora ku mwanya sibyo
nabwiye ati bitege ikiganiro cyo gukwega amamoto ajya ama 150 apana 125 oya 150 zibiri tafatire na bajaji zibiri hariho ibindi ndiko ndapanga byo gukwega kuko je ngenda niga ku kintu icyo aricyo cyose hari izindi moto ngomba gukwega mutarigera munabona kuko mu Rwanda bambwiye ko zijya moto ariho ziri honyene ziri mu Rwanda honyene mugari izindi ngomba nkwege nabo nzi ko iwabo ntigeze mbonayo hamace nongera nazijya nyene nakwegeye mu Rwanda nino ndabereke ko zihari nazo ndazikwege imodoka n'ibintu byinshi ibintu byo gukwega byo ngomba nzane n'ibyi amakamyonete yose wowe reka uno musi kwanza je namusanze muri gym ariko aterura ibiro 200 200 kilo yaziteruye yabipanguye je nasanze aterura ibiro jo 200 ibiro 200 ibyo nasanze ariko araterura nkuko mubibona sinzi ko yo bidusubiriramo ariko turaza kubisubizamo muraza kubibona abakunzi je rero akanushaka ndakwibarize bro inspiration y'ibyo byose wikuraye inspiration ni kuba ndabikunda yeah ni kubikunda inspiration bikura ko canke iki uko nyene ubyumva bro icyo komenga kiracanganye aho basi uwo umuntu basi wora tuvuga basi urabirako umuntu ndabira ko America man ndabira ko Abanyamerika urabira ko Abanyamerika nibo bagwa inspiration wa mbere we nkunda ni John Cena kuko buryo urabye na John Cena nawe sigasongo cyane niyo mpamvu mushaka gusa niyo mpamvu wama wigana utuntu John Cena keshi nawe muntu unze keshi abayambaye ama style abayambaye style kandi kepi niva ko kirato abayambaye ari best donc rero Rutambi ipange John Cena wo mu Burundi turamukuzaniye azogeni Anakonda gusa navuze abantu nyene tuba turabirako bimwe ama inspiration yeah burya Rutambi nawe tumundibaza ashaka kwigana ndegabasha kubera ashaka mushikira deroke no ashaka kwiga ari gasongo ndazi kariho bana ko badasa no gusa ko badasa Rutambi zo kuyogosha uruhara hama agi harakanu yavuze nimba yisa kazina nimba ari imbogo oya Rutambi ibintu avuga arusa kwita kazina avuga nibitahuritse man harige yitwa the bad man hamwe kiyita ko imbogo ibizina byinshi ubu naho mperuka nawe yambwiye ko ngurekanyere ku mugongo wa Anakonda urumva yari ubarika araguma hindura ubu navugubwira ko arindiye inkuba ngo umunsi inkuba yaje bro ntukiyemere ntage byari byiza ubasigaye maze kuba utaragera no mu biro 300 guterura ushaka kwitonda uno musi twamusanze ariko aterura ibiro 200 muraza kubibona ubu rero asigaye ko yita urugurube nta mazina atazokwita the bad man kama umuki afite ibizina byinshi avuga bimwe sinza ndanabitahura hagati yawe na Rutambi harimo akaro ariko murakundana canke ni murafitiranye beef mu bisanzwe normal cyo ni mu kazi kacu inyuma y'akazi turayaga bisanzwe tu kuko turayaga nyene bishitse kuko ndibuka no munsi uyu mu boss w'abanyakiye mu Rwanda kuko nakiwe no mu boss wabo ntaga mu boss wa Rutambi ari mu boss wa Muvunyi ari muri Amerika sibyo niwe yavuze ati nimba Anakonda yashise mu Rwanda mugenzi kunuku ntihagire erere numva kuko bisa nkuko je niwe yantumyeko jya mu boss ariko erere zirahari tubandanye erere ziba zarabaye kuri abo nyene yabwiye kuko urumva ntitwari kumwe ariko uyu boss naramwemeye tu azi ibyarimo kandi azi ibyo ariko akora ibyari byo warabimubwiye rero amakosa bakoze warabaye narayamubwiye yavuze kandi we yarayakosoye yarayakura mu nzira asigarira pambana nabariye asigana n'abapambana gute kandi asigara pambana nabo gute kandi harabaye pane gusa ntago noyivuga ntago ari byiza ntago noyivuga ku kiganiro ipane zarabaye twarazibonye natwebwe rero izindi zari pane yabaye nko dufate ujya mu boss nk'imipango yapanze ayipangira mu Rwanda ko ari imipango itegerezwa gufashaje ugaca usanga ntibikunze bica bisaba ko yongera kandi apanga yindi mipango ya kabiri yindi mipango ya kabiri yagute ibyibyo imurusaku sha nyiherurusa naguronka nyiherurusaku ari umva yumvise
gusa umubosi wabo ni muzima. umujera yarinde muvunyi cyane Hari umujera je shaka umujera je maze kumenya gusa izina ry'umujera je ca ndamukorera oya hajya kawaida je nabonye muvunyi kandi muvunyi akoreye mu boss mbona Rutambi nawe akorana n'uyo mu boss donc abajera abagukubita ni Rutambi na muvunyi nabo babiri nyene tu ariko byaraheze nta birenze ukanuka kanoti byose barakubita oya ibyo nabyo nabuze nako nabyo chako basi oya byaraheze twarabihejeje kuko uyo mu boss ko yabihejeje nta mpamvu yo kuza turateza abandi nabe bindi by'ibibazo tu byaraheze bateza ibibazo we wumve byaraheze ari bindi seka wowe uriko wikeka kanoti usanga araho kuryama canka ari ukuntu ntaha canka ari biki Jeni ke kibiri hafi je sino kwiga kantu ho kuryama canke ho gufungura oya je sino byike Jeni kwiga ko kanoti kubera twese dukorera kanoti kandi kanoti ni kenshi niko usanga kazana kanoti utuntu tuduhari oya kuri ibyo nta mpamvu yo kugira bifu ibintu byirare man irare zirarondegwa anakonda inyuma y'icuma nakaya kandi kazana cyo nkora ubuzi bwinshi man gusa cyambere nkunda nyene ni icuma anakonda ko nagusanze uri kurakubita kakanu kaka freestyle na musaza ariko yarapa ngo mimi nini naguce anakonda yiruse kumwita umva ibi bintu byacu n'umuziki birajanye ntago ari nka bijya bya Rutambi akina komedi akaja no guterura ibyuma urumva ko open mic for you oya narabyekera narabyibagiye tuakakera abakozi ba WIZZO Media TV reka baduakakera akakera tugende wowe upinga ndagarutse mbasheje ndakwemeze ntaco wirukana je urazijewe ko nkaze unyiteze ndaturitsa ndumwame w'inyamaswa mfite gani ku rutugu umotsi wanje ku munwa ubaho ndindagara sinkikeneye imikino bamwe ngo niko nama oya jewe singwana unyiteze ndaturitsa va mu nzira mbi Rutambi freestyle ni wawe wumvise mwe ko avuga ibintu utuntu ngo ngiteze ndaturitsa ndumwami w'inyamaswa Rutambi turaje reka naje ndabana Rutambi turaje reka twongere yindi Rutambi baragupanga indirimbo Fayigombe tangure ni gukenyera umwasura murasa canke ukamukerera genda witeguye ntuburi ico ukenera utangoye urugamba ntugotwe nujya gusekera nta birenze ntago ndayibandanya nta mpamvu wumvise yumva ipange turaje turaje tuzoza tukuzaniza zaruje reka shire kwa zaje turiko hagomba hatangura urugamba fire iyigira itangure urakenyera fire igira itangure ni gukenyera umwasura murasa canke ukamukerera reka retu witeguye ntuburi ico ukenera utanguye urugamba ntugotwe nujya gusekera utangiye urugamba ntugotwe nujya gusekera urafite kuzubaza muri make urugamba we komeza urugamba ntihagire umuntu akujana mu bindi ngakwibagiza bamuvumyi bose Fayigombe tangure ni gukenyera Fayigombe tangure ugira rukutangure yani gufunga impuzu ukazikomeza kugira hajya yaravuze ko mu Burundi tudafise sentire ndazifite mane kandi sentire ushaka n'umusentire iwanyu muzo rabe sentire yawe muze mumenye abantu mu nda ntibangana twebwe dukora mu nda tukahaheza kuko ntago dukeneye ko inda ihaba sibyo hari sentire usanga kuko twarabuze sentire nubwo mvuga murafite sentire nta sentire kuko twarose sentire imwe muga ngaha muri uyu mwanya nobereka ama sentire hafane muri gym iyo igukuye niyo wambara muga hari narose iyo mu nda imeze nka nini nubwo canke barazinyegeje zose oya hariho sentire imwe bari barazinyegeje zose bana ati kuzinyegeza ntazo bafite yari yapanze bazinyegeze Rutambi none ntitwashaka kuvye twarayikoresheje twese Rutambi yarayamba yo kwipima akavuga ngo ati iyi niyo sawa kuri jewe ibyo bimuva ko je cyo ntahura katazi hari hase ko tazi none hasi naje sinarosi inkwira Rutambi yaravuze ko mu Burundi ko atamasentire dufise baragusubije nawe ko atazo mufise mu Rwanda hama yongera avuga ko nta madiski
amadiske singaya uraza kuzibona baraza kuzikwereka mu maensere amadiske arahari iyi ni diske ya kombi iyi ni ya 5 iyi ni ya 5 wowe uramaze kubona diske ya 5 sa wewe diske umva bavuze ko ijya gym yabo niyo ya mbere man amadiske yabo bazo yarabe neza amadiske bakoresha na reka jenzane diske ya 5 ariyo diske ya 5 reka ndayizana we gumu kamera gusa nda wewe ubona diske ya 5 sa wewe nayo ubona si diske ya 5 wewe Rutambi reka ndakwereka wewe ibiro majana 5 wowe biterura nkuko wewe ubona uko nko ndagiterura 5 kilo genda yiterura ibiro majana 5 uri kurafisina ata wewe ngona hama mu munyerekere ibi byuma uko yavuze nyereka utu twa petit pois ingo wowe uramaze kubona petit pois ya 5 kilo we ehera ibiro majana 5 wowe biterura petit pois ya 30 kilo wowe uramaze kuyibona wewe mufisina ata mwebwe erega naje ndumuteruzi anakora mu bisanzwe birabujijwe kwerekana abantu batarimwe mu bintu ariko ndazi ko abarundi turatahura twebwe turabastar abarundi bose n'abastar tous turabastar singamwe bahora bigisha utuntu Anakonda gira rero akantu mbwiye akantu keza kugira mve ngana je nababwiye ndi mu myitozo sibyo finale iregereje ntago ndababwiye umunsi mugana babwiye ko hari bikorwa byinshi ngomba gukora twitegere finale izoberahe twitege mu Burundi ya iyo finale Rutamba azoza afite igikombe ya azozana igikombe umukubisa azogisiga kandi n'amande azoba hari amande azoyatanga ku majambo yavuze biraboneka ko harimwe akantu k'ubusuma nabubwire wowe uvuga ko mu Burundi nta byuma ntago dushoboye ndakubwire master ibyo uvuga ngo ibiro sinzi ko master vraiment ibiro aterwa genzo bigerako ariko bivanye n'ukuntu mbona akubwiye ati amajana 310 kuri poitrine biraduga ibiro amajana 310 turasanda ambe tuzobigupakirire master jema bikudugirize nawe uje mu biduze Rutambi turakubajije tubigupakirire amajana 310 master janye master apana wewe aba master ubihakana je master wanje ndamwemera arabihakana ko ari we shaka umwigisha kubwira ko ari we yigisha ku ruhande rwiwe bro nta wifasha baragufasha Mr Mbogo Mr Batman zawemera hari abagukuriye kandi beshi kandi utekereza kumwuba reka tukwitege ukwezi itariki ndazi ko finale zoba muri uyu mwaka nyene kandi ngaha mu Burundi uko twawutanguye ni nayo mpamvu ufite imyitozo myinshi ndimo mfite imyitozo myinshi uko uyu mwaka nta herere nkeneye ukwezi duesunu ukwezi gusa dushaka itariki dushaka ukwezi gusa mpamvu ni mbere yuko njya mu Rwanda nababwiye ati ntago nababwira itariki ntago nababwira n'umunsi nzobabwira hageze mubona ko cya kintu kirageza ati wa munsi nababwiye n'uyu Rutamba araho naje ndaho turiko dusubira muri ibi nyene ndiko mvuga ubu kwanza ushaka umwemeze kwanza ukwege kamionete ukwege sekania uramaze ibyo gukwega byo Rutambi nakubwiye ibyo gukwega byiwawe bro ibyo gukwega niyo ibintu byerekeye gukwega ntabwo babintera kandi no guterura uramaze kubona ko atabwo babiza bintera reka tugite guterura nzomuhebera ikintu kimwe nzomuhebera ntacyo no mubwira nzomuhebera kimwe ariko arazi kare bitatu dukora muga muri ibyo bitatu nzomuheberamo kimwe kuko bibiri azovamo uzomuhebera donc tuvuge uzomusigira kamwe bavuga tugira ntaviremo aho hariho uburyo bwo guterura nzomurekera ati aha nawe basi kora tora basi nuvuge ko twakwakiriye nabi mu simwe gusa ariko nawe sindamubwiye yari nzoyimuhebera bazoguhebera kana ateruye kandi ndayigerageze kandi ngere kure naho atazi ko noshika bazoguhebera rero gukwega amakinga kindi nacyo hari yibaza ko uburebure ari bwo buterura sibwo buterura bro uburebure nawe ibyo navyo yavuze ngo ibiro ibyo twojya kugira ibiro byiyongere turabizi kandi nkamubwira ko ibiro umaze kugira ibiro byinshi kwiruka bijya byo kwiruka muri sport ntago nubwo wiruka ntago wiruka nk'uwafite ibiro bikenya muri zo zitatu muzogira harimo imwe yo gukwega niyo guterura n'iyindi ibyo guterura na moko atatu zoterura
Iyo nakubwiye ati muri ibyo nzomuhebe. Aho tugiyeho gukwegaho azoca atahira akantu kamwe. Azotahira kuri vero. Sikwiyemera Rutambi, sikwiyemera uko abafana biwe nabonye no muri iyi TV basanze. Badusanze rega bariko baraduponda. Je nabonye abantu benshi bo mu Rwanda muri ko muraduponda. Karibu ni mwi. Karibu ni vibe kari. Aso. Ni game dushakamo abantu benshi ariko tukubwira tugume dupondana ariko je umponze. Je ndaguponda ndagusanga no muhira. Je ndaguponda ngagupondera n'igitandu. Usanga ari karaponda Anakonda ntanzi ntiturahura. Ngo ibiki ni umbwira ibiki. We tekana urabikogwa. Urabikogwa byanje urabene bya Rutambi. Nzo tubona amadifera. Turabe bafana. Niba abantu bo mu muryango wa Rutambi. Birabaraba. Usanga ari abantu mu muryango. Ico gusa maze gukunda no ko maze kuronka nabo mu Rwanda ndafite abafana kandi bafana. Urumva ikibaye cyo bavuga ati we kuraje rekana n'uyo Rutambi kandi bamaze kukwanka bivanye. Bamaze kukwanka kubera ruri umuvayo. Imyitwarire yawe si myiza man. Canke arankuru umugi. No menya niko ndabwira ko yase ko tujana ni wabo navuyo nahageze wiyo. Ne kuri navuyo. Ariko yahora gusanga mu hoteli mukavugana. Boje twara ego. Twara yaga. Gusa kucerekeye kuyaga twara yaga kandi hamwe tukayaga nyene tugatwenga tukagira brage. Ariko hari umwanya wabona ko mengo ari ikintu adashaka muri we kumenya. Canke kiba mwishamba. Ushaka kutubwira iki mu ncama? Kuntwari wawe brama kandi bijya bintu byarambabaje. Yarase kuntwari wiwe ntabyo nigeze mbona. Canke naho nabonye basi. Canke na mugora afise. Waza Rutambi je nzokujana muhira bro. Iwanje waja hondi ndakujana ati home ngaha. Nta erere nimwe kandi nzogushikana no kuasha. No kurara hazorara. Yehehe canke Rutambi usanga biwabo kijyama mwisaro. Niyo bibarara mwisaro. Anakonda nashaka kutubwira nashaka kubivuga. Mu ncamake tubwiza ukuri Rutambi abiwabo kandi arara muri saro. Je ikiganiro kiraheze. Je ndahejeje. Je mfungiye aho. Ntabyo no menya. Je mfungiye aho. Ibyo ni wabizi Rutambi nimba ari uko biri je ntabyo nzi sino Je mfungiye aho Rutambi arara mwisaro abiwabo. Je mfungiye aho. Abakunzi ba WIZZO Media TV uyu twari kumwe n'umubro wanje atubwiye very soon. Twitege turindire. Ava yuko duheze kaganiro reka kwanza aterure bya biro desa. Bya biro majana 2. Naje reka naje ndamwereka ugiye mutipe kandi wavuze ko ari inde. Muvunyi. Nyipangire na jewe. Brother ingumfungire ngaha. Nje ndamwereke. Muvunyi je bambye ko watangiye guterura. Reka kwanza na jewe nangure. Abakunzi ba WIZZO Media TV umukoca wanje mwamubonye. Ucunshirira ko na wewe. Mushiriye ko biro bingahe. Ego uyu mutipa ashaka kunyica mani. Ushaka kunyica. Arabirunze ko erega. Abakunzi ba WIZZO Media TV barandu arabirunze ko kwe. Man. Urunze ko biro bingahe. Oya rero nshaka muhangane na Muvunyi. Je shaka nerure ibiro ijana gusa. Ijana byo nyene ndabizi. Je ndagikure hasi rimwe gusa. Pakirako. Pakira. Fatira gukya mutama amateka. Fatira. Pakirako. Je shaka ndagiterure. Muvunyi ipange. Ariko Anakonda ni yes. Ushaka kunyica wewe? Reka swabe kwanza. Fatira. Wabona? Ridira pakiri. Reka naje nambara umuseni niwe nuvuga fata seti namba. Ewa. Aha. Bro urabe ko hose bingana. Umukoca wanje naje mwamubonye bakuzi ba WIZZO Media TV. Ariko ari abantu bishinga gupondana. Jeni muje kumponda jewe. Jeni mwonshobora. Je banyita umunyarusaku cawa. Shaka nerure ibi nibiro bingahe Anakonda? Ni bingahe? Ibi ni bingahe? Ibi ntubabuze ushaka ijana se? Shaka ijana. Okay, turabe. So abakunzi ba WIZZO Media TV shuno munsi mbangana nateruye ijana birakwiye nonanti reka nerure nonanti fata guki ego ego kubera witegure WIZZO Media TV.
WIZZO Media TV.